Ndongeye kubaramutsa amahoro y'Imana mwese abakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro abari kure n'abari hafi ndabipfuriza Noel nziza Imana data twese Yesu Kristo na mpwemu yera babampezagirire. Muri iyi minsi turiko turibuka ukuvuka k'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, nagomba tuganire gatoya ingene uguca bugufi kw'Imana kwaduhesheje agakiza. Uguca bugufi kw'Imana niko kwaduhesheje agakiza. Dusome muri Luka igice ca 2 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo w'7. Muri iyo minsi icagezwe kiva kwa Kaisari Augusito ngo abo mw'isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Koroneliyo akiri icegera ca Kaisari Isiriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara cabo. Yosefu nawe ava Galilaya mu gisagara c'i Nazareti aja Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikishanya na Mariya uwo yarakoye yarakuriwe. Bakiriyo igihe co kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'uburiza, amuzingirako impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, ko bari babuze umwanya mu ndaro. Amen. Nshuti mukundwa, ivuka rya Yesu Kristo ryari ryarahanuwe kuva kera. Igihe c'Imana kigeze, habaye urukurikirane rw'ibikorwa kugira ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bigende uko Imana yabibavugishije. Luka yanditse ko umwami Yesu yavukiye mu kiraro c'inka. Nimwumve uko guca bugufi yemwe. Umwami Yesu, umwami w'abami, kuvukira mu ndaro y'inka. Imana ntiganza ibisagara byose vyiza, amazu meza, amahoteli meza, ibitanda vyiza cane bishashe neza cane byamoteshejwe n'imibavu n'isenga. Ntiyari gushobora gutegeka umwami Yesu akavukira mu kibanza ciza cane kiruta ibindi mw'iteka ridasanzwe. Yarabuze indaro mu nzu y'abahita, aronka ikibanza mu ruhongore rw'inka, aryamikwa mu bwato bwuhira inka. Nibaza ko mu ruhongore rw'inka hatamota neza yemwe, no mu bwato bw'inka ko hatari hashashe na gatoya. Uko guca bugufi kw'Imana kugira ngo yiyegereza abantu niko kwaturonkesheje agakiza. Imana ihabwa icubahiro. Hariho abagerageza kwiyumvira cane kubijanye n'uku guca bugufi kw'Imana bikabasiga. Umwe yibajije ati vyagenze gute ngo Yosefu umubaji ntategura agatanda keza umwana yari yitezwe yovukiyemwo? Nawe wo kwiyumvira ibindi vyoshoboka, ariko rero ntivyari gukunda kuko Imana ntibesha. Yari yategekanije ko biba bityo, ngo ivyari vyaranditswe ko Mesiya azoba aciye bugufi bishike. Imana ishimwe cane. Icigwa twokura muri iyi nkuru y'ivuka rya Yesu nurwo rukundo rwateye Imana guca bugufi gushika no kutwishushanyako kugira biduhe dusubire kunywana nayo. Muvukanye nshuti yanje mugenzi, uyu munsi udasanzwe wa Noel ndakwipfurije ukuzura niyo Mana yatugendeye kugira ngo duhinduke abana bayo, tugire ubugingo budashira, maze tuzobane nayo mu bwami bwayo. Nuko rero mugenzi, ko Yesu yaciye bugufi atyo kugira ngo adushikire, umwe wese uko ari kose ashobore kumwegera kuko atarobanura ku butoni. Wari ukwiye guca bugufi ugapfukama, taravye icubahiro cawe, ubukuru bwawe, ubwenge bwawe, ubutunzi bwawe, akaranga kawe n'ibindi, ukamwakira akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kuko yaje kurondera wewe. Imana ibagirire neza mwese. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagushyimirana ntaryo ibitangaza wakoze mw'isi, ugatanga Yesu Kristo akaza muri iyi si kugira ngo
haleluya, akiza abantu bawe ntibaze bapfe rubi. Turagushima mwami, haleluya, dufashe mwami Imana kugendana nawe no kugukorera, uturinde icaha. Ndasengeye isi uyitabare, igihugu c'u Burundi ugitabare, abatarakumenya baye kukumenya, abatarakwakira baye kukwakira. Hanyuma mwami, igihe inzambi zovugira uzoze kugusanganira. Urakoze, shishikara uvukire mu mitima ya benshi, mw'izina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Pasteur RUKUSHI Domitien, n'ubu ndongeye kubipfuriza Noheli nziza. Imana ibahezagire.